Et on va un petit peu commencer par les apéritifs. Et je vais appeler un petit peu mes camarades pour ceux qui ont confectionné les apéritifs. Après, ils vont vous servir. Nuko ibintu byari byifashe kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 22 Kigarama aho koperative One Touch One yari iramutse isohora ku nshuro ya kane abanyeshuri 16 bahejeje ivyigwa byo gukinjika. Aha bahavuye baronka impapuro zerekana ko bazi uyo mwuga koko. Iteka Ernika Shanice Kelly. Et là, tu trouves 95%, merci beaucoup. Shagatatu ni Kaneza Alice 89 kujana. Merci Nelly. Yes sir. Muti none ivyo vyigwa byabo bigizwe n'imfungurwa izihe? Le menu de ce jour de remise de certificat était composé par des apéritifs froids et chauds. Alors, comme apéritif et froid, il y avait le feta enroulé de mortadelle. Kugati irimo fromage na kajambo. Hama hari yindi yitwa mini brochette de feta olive noire et tomate cerise. Bakabonye harimo udutomate duto n'utuntu twirabura. Nizo zari froid, nizo zibiri gusa. Hama comme apéritif et chaud, harimo beignet de poisson. Pour les apéritifs chauds, il y avait beignet de poisson. Beignet de poisson, oui. Il y a aussi empanadas aux légumes, les friands à la viande et hachés de bœuf. Harimo kandi friands à la viande, inyama isiteye y'inka. Hariho akandi ka brochette bita yakitori. Na ka brochette k'inkoko. Chaque jour yo mu kwezi tutegereza kuba capable yukuba guteka menu le premier idasa niyalo 2 idasa niyalo 3 gushika ukwezi guhere hamwe umuntu muhindurira akabona kuzi ibintu byinshi. Yariyo objectif yari afise yuko tugira 30 menu zigizwe na 30 apéritifs, 30 plats principaux na 30 entrées na 30 desserts. Ndikumana Marie Vianney niwe yarajejwe abanyeshure bamwita délégué mu rurimi rw'igifaransa ati ntibyari byoroshe. Nk'umuntu responsable w'abanyeshure si ibintu byoroshe. Ni nko kuragira sinovuga intungwa mugabo abantu bagwara gusoma intungwa. Kumuntu uramunuga ikariya nabakigira hariya. Kuntu iyi cooperative ibipanga ni ibintu byiza cyane. Morana nko kuwa kane saa 11:30 ni henshi ubuzima bwaheze. Naca rero ninyabya nkava ku kazi gaca nsimba tukiga ibintu bita theory. Tukiga bakadusigurira tukandika n'amanote meshane. Muri amanote rero utagize attention ngo ukerebuke cyane wumvirize urabe kwa Mungu niho twaca tugira pratique byaca bigorana mu gihe utabikurikiye ubwa mbere. Baguhaye recette ukora utayize ngene bayikora murumva ntibyashoboka. Rero hari two nagenda ndigize inyuma hari ubutumwa nabanje guhagarika kugira ashobore gukora iki gikorwa. Ko kwa Mungu twe dusanzwe abakatolika niwo munsi yo kuja gukora ibikorwa by'Imana. Ariko nabanje nabihagarika kugira ngo iki gikorwa kwera nagikunze mbone kugikora kandi ko kimara umwanya mutoya. Ure ndashimira Imana ko nagihejeje nkiri umukiristo. Maxime Ndayisenga ashimira koperative One Touch One kuko ariyo yamwigishije. Nga mu buzima bwa buri munsi nkabasanzwe ndi umupiziniye ndangurira imirimo muri Hotel Club de Lac Tanganyika. Maxime Ndayisenga nimba ntababishe ngo mwize hano byabagendeye gute mwiga gute mwavyumva gute igihe mwari ko mwiga? Nize hano muri promotion ya mbere. Imbere yuko nza kwiga cuisine nta kintu na kimwe nari nzi muri cuisine. No kuvuga ngo nize mpereye ku busa hanyuma ndazamuka.
Maxime uravye aho ugeze ubona bimeze gute? Ndabishima cyane kubera ko nyuma yo kwiga ishure nyene ryagiye ridufata ukuboko ntiryadutereranye rituronderera ibibanza byo kwimenyerezamwo hanyuma nanje n'abandi bakorege twari kumwe twisanze turi muri Hotel Club de Lac Tanganyika kubw'ubufasha bw'ishure nyene tumaze kuhagera kara kajyo keza ko gushira mu bikorwa ivyo twize n'ubumenyi twahawe n'ishure vyagenze neza tugira presentation nziza batugirira ikizere baduha akazi baratuzamura gushikana n'uyu munsi bitwereka ko amahitamwo twagize yo kuza kwiga umwuga hano yatubereye meza cyane ndashima cyane kuba irishira hamwe oto ryarabayeho kubera ko ryatubereye abavyeyi icy'abavyeyi bacu batadushikanye ko oto yarabunganiye uyu munsi rero iyo ndiko nimvira kuri kazoza kanje mba numva nezerewe kubera ko mbamona mfise aho ndiko ndava naho nerekeza gushika. Gade Artemon Ndaruzaniye umuyobozi wa Cooperative One Touch One ati inyuma y'amezi 6 dukora tutiziganya turasohoye abanyeshure. Urubanza rw'uyu munsi n'urwo guha impamyabushobozi ku banyeshure bakurikiye ivyigwa byo gukinjika amezi 6. Uno munsi rero wari umunsi wabo kuko barakoze ibibazo maze baramenya tukaba twaronkeje impapuro z'umutsindo zibashoboza kubandanya gukora ubuzi cyangwa se kuja kurondera aho bakora stage. Aba bagira igice kigira 4 twigisha abanyeshure kandi ni 16 biyongeye kuri 72 tumaze gusohora. Abanyeshure ivyabagoye novuga ko cyane vyari ibikorwa bijanye no kumenya ingero z'ibintu bikorwa iyo bashaka guteka ibintu cyane by'amadessert bija mu furu. Ivyo vyagiye bagora gato ikindi coba cyaragiye kibagora nuko usanga bafise ivyigwa vyinshi hanyuma bakaba bategerezwa kuvyiga bakabimenya ndetse no kubikora. Iyo rero bageze kubikora hanyuma kuko ryari ryambere bashira ibintu mu furu mu guteka ibintu mu furu aho narabona ko bibagomba kubagora gatoyi ariko gushika no munsi nta kibazo bafise. Abamaze gusohoka bangana 32 bamwe hariho dufise ari Dubai, hariho dufise ari muri Arabia Saudite, arabandi dufise bari muri Hotel du Club Tanganyika. Araja kuvuga ko umure nawe ingene vyamugendeye ageze ku rwego rwa chef uyu ariko arasimura. Hari wundi dufise kuri Hotel Marta, hari wundi dufise ari kuri Source du Nil, hari abandi dufise baciye kuri Zion Beach n'abandi benshi rero bari mu mazu bakora secrétaire ambassadeur wa Néerlandais eka n'abandi. Mutimbega icyumviro cyo gutanguza ishure yo gukinjika cyaje gute? Diomede ntibagirirwa aserukira ishira hamwe One Touch One imbere y'amategeko. Icyumviro twagiye hamwe n'abagenzi turavye ingene ugwaruka rwinshi usanga ruheza amashure hanyuma rukabura akazi tugira umugambi kugira ngo tugire ishure ryigisha gukinjika maze turabe ko ugwaruka kumbure twobigisha umwuga kugira ngo baronke uburyo nyene baronka akazi. Ego ishure riri mu ntara ya Bujumbura na cyane mu gisagara ca Bujumbura. Hampande y'ivyo turafise umugambi wo kwagura tukaja no mu ntara hagati hamwe biramutse bigenze neza uburyo bubonetse kandi n'abanyeshure babandanije kuboneka. Aha mbere arashimira abafata mu mugongo One Touch One. Turashimira ambassade ya Pays-Bas. Nous remercions beaucoup l'ambassade du Pays-Bas au Burundi. Yamaye dufata mu mugongo na cyane mu kuduha impanuro. Turashimira n'ishirahamwe Creope. Nous remercions aussi sincèrement Creope Jeune. Creope Jeune iradufasha mu kuduhera abanyeshuri amastage. Turashimira kandi n'ishirahamwe ya Spark. Umwe mu bari baje mu rubanza rwo gutanga impapuro zerekana ko abanyeshuri bazi gukinjika ashimira ishirahamwe mbere akaritera intege. Turabashimiye gose twivuye inyuma ku gikorwa ciza mukora
kuciyumvira mwatangwe kugira mutinge tunganire igihugu, hinge tunganire urwaruka rwacu kugira rutere imbere, rwongere ruronke aho rwigeza kandi rutunge abariko barakura bamaze gushika mu ngo zabo bazitunge neza, batarazubaka nabo baze bazitunganye neza. N'ikindi twashimye nuko ni igikorwa mukiriko murabandanya, mwabuze muti nitwabandanya turonka abadutera intege, ibi twatanguriye aha i Bujumbura twifuza ko no hagati mu gihugu twobishikanayo.